aya mapantaro y'imisi mikuru n'amashati mu bireke kuko ibotine n'iziteye isoni, ijinsi n'iteye isoni kuja mu bene gihugu. Isiya tumubona itufitiye akamaro kanini, nayikeneye bagenzi ko toyigirira neza mu kuyibungabungana n'ivyayo. Urakoze ku ijambo nyakubahwa Nyamabanga Ntayigayezwa Umushikiranganji, banyakubahwa bayobozi bakuru, banyakubahwa bayobozi Umushikiranganji mu bisata bitandukanye, namwe bayobozi mujejwe uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije mu ntara, banyakubahwa bagronome b'amakomine, abaveterineri, reka mwebwe mwese muri ngaha ndabaye amahoro y'Imana. Mbanje gusaba imbabazi kuko murabona tushitse ngaha tutevye n'umunyamabanga Ntayigayezwa Umushikiranganji, kandi turi muri teni yo kuri tere, kuko ejo batumenyesheje yuko nyenishobora mukuru w'igihugu cacu azoba ari Karusi, mugabo akabanza kugendera abarimyi bariko bararima mushi muri komine ya Gihogazi, mbere bakaba twavuye dufashe rekomandasiyo yuko permana uko nyene mu ngane havuyemwo abaveterineri ko azoca abajanayo mu mare y'umunsi be naha mu Giheta, kugira ngo muriko murabe biriko biraba namwe muzoce muja kubitanguza iyo muturuka. Muduhe izo mbabazi rero, murumva ko twari twazindutse ku kindi gikorwa, amasaha ntidushobora kuyiha, duca duhabwa amasaha n'ibikorwa nyenishobora mukuru w'igihugu cacu aba yategekanije. Nabakuranije kubera benshi mu bayobozi bakuru turabonana rwose umwanya munini cyane kandi umwanya mwinshi. Kuvaho rero basuye kutwizerera twarabonanye kenshi, mwarumvise ijambo nyenishobora mukuru w'igihugu cacu yashikirije igihe twariko turarahira imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Ijambo yashikirije yarashimikiye cyane ku burimyi n'ubworozi n'ibidukikije. Ku itariki 20 gushika itariki 23 naho mwarumvise ko twari muri mwiherero udasanzwe Ngozi wa leta, kugira ngo bwa mbere badusigurire icarico leta mvyeyi na leta mpozi. Leta mvyeyi muri make ni leta yitayeho abene gihugu, ibagwanirira, iraba ingorane bafise, kujya ne ku muvyeyi wanashaka mu gufungura abanza kuraba ko abana bose bamaze kuronka ivyo bafungura. Niko natwe muri iyi leta tugiye gukora, tuje gukorera abene gihugu, nituje kwikorera. Hariho byinshi batwibukije, sanga umuntu aza ngo makabanza ko umwana wanje yicare ngaha, yicare. Ibyo nibaza ko ari ibintu tugiye gusezerera. Leta mpozi kubera igiye koko kwegera abene gihugu, si wacu gusa babisabye muri kino gisata c'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije, ariko babisabye abashikiranganji bose ko bava mu biro
bakagenda kwegera abenegihugu umwe wese mu bushikiranganji ajejwe. Hari ikintu tuzogira amahani ibintu by'ibiturire. Iki murabona ko Ministeri ya Bonne Gouvernance nyanisho makuru cacu yayifatiye mu minwe. Ibintu bijanye n'igiturire yadusabye yuko yoba amahani nihagire na hamwe bumva kiriko kiravugwa. Uzofatwa muri iyo nzira murazi ko baca bamuca urubanza gukibiriraho. Natwe turabona ko bama batubwiye ifumbire iriko iragurishwa, imbuto ziriko ziragurishwa, abakozi muri twebwe bagenda nabo bagafata amasoko, ibintu ugasanga byayangaye. Aho tuzobyumva bariko barasusona ari byo cyangwa atari byo, abanza gukinjura. Ibyo tujejwe no kugwiza umwimbu, kwegeranya umwimbu tukawubungabunga, hanyuma tukawuhingura. Ibyo tukabikora tudatosekaje ibidukikije. Nituzoza kurondera amasoko, twebwe aho tugeza no kugwiza umwimbu tukawegeranya tukanawuhingura, hanyuma tukereka shatuhabo muri commerce bati twebwe ngibi byo twimbuye ni muturondera amasoko, akazi karagambuwe ubuye. Nta uzosura kuvuga ngo bijumbu bibamubanye ingorane, ngo amateke ngo yimbuye byinshi yabuze habijana. Twebwe ubwo si uruhara rwacu, nimuze gusa tugwize umwimbu ube mwinshi. Ibyo gucuruza hariho ubushikiranganji bujejwe commerce buzoca bubifata. Sinoja muri byinshi kuko murabona nakanya dufise kandi dushaka kubarekura. Reka ndababwira bigiye guhinduka mu mikorere y'ubushikiranganji. Ahandi ho nari kubabwira byinshi, ariko reka ndababwira ibyo tugiye guhindura. Isiya tumubona idufitiye akamaro kanini, nayikeneye bagenzi ko toyigirira neza mu kuyibungabungana n'ibyayo. Icambere umuyobozi mukuru ajejwe resources bagiye kumuha urutonde abandi bayobozi bagiye nk'uburi gukorera muri DGA. DGA cagira urutonde rw'abakozi, umwe wese avuge icakora. Sinzi ko mubyumva. Ubu ntituzoza turicara ngo turi mu bushikiranganji, oya. DGA azogenda avuga ati jewe ngaba abakozi mfise kuva muri administration centrale kugenda mu BPI. DG mobilisation vulgarisation agira uko nyene, DG planification agira uko nyene, DG élevage niwe nyene agira uko nyene. Umwe wese acavuga icari karakora. Hari uzosanga tabyo bafise bakora biyicariye. Murumva ko na permanent zoca gende wiwe, tugende no kuba conseiller. Umwe wese tutegerezwa kumenya icari karakora. Ababebeye nabo baca babwira uko nyene no mu makomine tuzoshikanya. Tumenye tuti twebwe urugamba baduhaye kuko kugwanya inzara, kugwiza umwimbu, umwene gihugu wese, umuntu w'umwene gihugu uronka ibyo ufungura, kandi
ubu bushikiranganji bubera amahirwe umwene gihugu kwisununura nimwe bavuga ngo umufuko wose uronke amahera maze uyu mwuga w'uburimyi n'ubworozi runo bushikiranganji turimo ubu mwuga koko witeka abene gihugu bumve ko ari abantu bafise iteka. None umwe wese muri ibi bisata twadondaguye afise uruharu ruhe muri ibi bintu kuvuga. Iki ni ikintu kigiye guhinduka. Nitwasanga hariho abantu biyicariye mu bushikiranganji aribo tubona barikora abakomisiyoneri bashaka kurondera amasoko, turababona byasuye kugaruka kandi birababaje twari twarivuyeko. Abo tubaho ubuzi bw'ubukomisiyoneri tumenye ko atacu bariko baradufasha. Sinzi ko mu nyumva ni haba hariho ahantu hari pretor abantu bishinga kunyicarira gusa, ngira ngo abateje bazodufasha umwe wese hajya mu bushikiranganji kuva hejuru gushika hariya ku mwene gihugu tumenye icume wese ariko arakora. Ico gikorwa nibakiduha no hazova ya makaye de charge. Iki gikorwa mu gikore twokwindwi zibiri ngo tworenze indwi zibiri. Iri ni hinduka y'ingene tugiye gukora bya mbere. Umuntu wese aba afise icari karakora. Bwa kabiri tugiye gukorera mu makoperative. Amakoperative ni yagiye kuba inkingi y'iterambere y'uburimyi. Ico twise noyau d'opérationnalisation de la production agricole, élevage n'ibindi. Mwebwe ba BPI, mwebwe ba agronome, mwebwe ba vétérinaire, nimwe muri kurubuga cyane kudusumbya. Murazi ko hariho amakoperative tugira imana ko hari amakoperative asanzwe ahari, aho tuzosanga amakoperative ajegajega. Ibi tuzobibabaza kuko biri mu byo mujejwe. Twaragize inama n'abakoordinateri b'amaprojet, twaragize inama n'abarongoye amaonje akorera mu bushikiranganji bwacu. Nta muntu n'umwe agiye kuza ngo aze kurondera aba beneficiaire individuel. Nta n'umwe uzobigira muzecu mukura ku rubuga kandi muzecu muronka mu bushikiranganji. Niyaza ngo aje gukora mwumvise yuko les coopératives ari zo noyau d'opérationnalisation de la production agricole, élevage cyangwa n'ibidukikije. Umubwire muti twereke. None hazabanje guca mu bushikiranganji tumwereke ingene abikora. Uzoducamo ntaci mu bushikiranganji tugasanga bamukingiye ikibaba, nzojana nawe. Nitugikeneye les bénéficiaires individuels. Dushaka abantu bose tugwiza umwimbu bice mu makoperative. Tamuca mwumva rero hari ikintu namwe tugiye gusubira kubarabirako. Imyidogo y'ifumbire n'imbuto ivyo ntimusubire kubidugana hejuru, kuko namye mbona nama ndabaprovoka nkavuga nimbega ifumbire bimeze gute, imbuto bimeze gute, ngo ni sawa buke buke, ngo hari abatafise akariro. None mwebwe mujejwe iki? Nagira ngo mwirirwa hariya mu mitumba kuza kuba kuraba ingene bariko barabikora, kandi wo bizokwako tugasanga abanyagihugu baritoze bati nta fumbire ihari, azoca jana niyo myidogo y'abene gihugu. Kuko ubu nk'ababesha dusa bakoreye akazi twarafatanije. Mugabo ce n'est pas normal yuko umushikiranganji permanent aba badeje aribo baza kuraba gushikariya ku gatumba ingorane zihari mu ifumbire
n'imbuto tukaza kunigana n'abariko barayigurisha ariho muri nkeka namwe muri Complice. Ubu aho tuzokumva imyidogo tuzoreka iyo myidogo ibe, tuzoza kuresolva probleme abo bantu bose bahari bagiye, yaba BPAye yaba umukuru ya agronome communal cyangwa mpuze assistant de zone, kuko tuzoba tuzi ko muri Complice biro bivuga iki, byatweretse ko nimuja ku rubuga ego hariho abatari bake tubona ibikorwa byiza, ariko hariho n'abandi nukuri nk'ibyo biratubabaza. Umukuru w'igihugu yavuze ati umwene gihugu niyidoga ati umurima wiwe urabenje. Soja tubaza umufundi w'indimo, wewe wabikoze kwiki, wafashije iki umwene gihugu? Ce tuduga mu komine, ce tuduga mu ntara, ce tuduga muri kabine, uwo tuzosanga hari ahantu ataco yakoze kuva kuri we gushika kubazomanuka bazoca bagenda. Abashomeri bariho, abamariste bariko barayakora, abagoronome ni benshi, abaveterineri ni benshi, kugira ngo ibi bitume muja ku rubuga. Twari twasabye yuko ibi buri iminsi 3 mukorera ku rubuga, hanyuma ubu aho abene igihugu batazovuga ko bababonye ku rubuga, abo bantu nabo nyene ngira ngo murumva yuko tugiye kugira chaîne de commandement unique, mugabo umwe wese kafise responsabilité, udafise role na responsabilité muri yo chaîne de commandement kuva ku mushikiranganje ciye muri kabine ugaca ku bayobozi bakuru, ugaca muri DPAye, ugaca umanuka muri komine no ku musozi. Birazwi tusanze hariho umuntu rero utacari karakora ucagenda. Nababwiye aya mapantaro y'imisi mikuru n'amashati mu bireke, kuko ibotine niziteye isoni, ijinsi niteye isoni kuja mu bene gihugu. Imyidogo ku ifumbire n'imbuto ntibizosubira kuduga muri kabine, aho bizovugwa abantu baho bazoca babanza gukinjura haza abandi. Iby'imigobeko sindabivuga, amazi twumvikanye yuko ahantu hose hari amasoko y'amazi tutegereza kuhatera imigano, hanyuma ku nkengera z'inzuzi zose zitegerezwa kuba ziriko imigano. Ibi rero nyamba muza kuraba OBPye, nyamba muza kuraba dejo wa environnement, nyamba uzoca muvugana na DG Mava na DGya na DGPAye, mugwanire inzuzi zo ziriko imigano n'amasoko y'amazi. Hariho hajya twakuyimuka tusizobandanya tuhashire ibiti byo mu ishamba bishobora kuba ari ibiti bigirira akamaro ibitungwa, amagara y'abantu hamwe ibitegwa. Gukorera amakoperative, abanyagihugu bitoze kuri ibi n'ibindi, nta bandi bazobibazwa kuko tuzoca tubona yuko urubuga mwaruhevye. Ibyo rero biri ku bagoronome, biri no ku ba veterineri. Umwene gihugu si waza kuvuga kwinka igwaye, si wagutumako, mwategerezwa muri iyo minsi 3 narababwiye nimwaja kuba mu miji mugaheba bene gihugu, tuzoprefera ko mwigumira mu miji, turondera abandi bantu bemera kugumana n'abene gihugu. Isindagisubiramo, ugasanga umunyengozi ariko arakorera mu Kayanza, ugasanga umunyagitega ariko arakorera Muramvya,
kandi yashobora kuba aho hantu akabaho neza kandi habekaho neza uburuguru. Hariho ica gatatu, le centre de rayonnement. Hategerezwa kuba mu ntara imwe mwe batepeyaye aya matongo muyarekure. Hategerezwa kuba mu ntara imwe y'igihugu umurima w'akarorero utari munsi y'hegitari 10. Atanuze zihari nta kibazo. Niwagira imana ugasanga hariho umuprive agomba kubikora, tugira amakonvansiyo kuko barafise amahera, namukavuga ko atamahera mufise, tugire konvansiyo turaba ingene amatongo yose ashobora kurimwa. Aha n'amatongo ya Izabo turiko turarondera, n'amatongo yajya y'ama station de lavage turiko turarondera. Nta shamba dukeneye mu gihugu, kandi hariho abaprive bariko barasaba kwinjira muri iki gisata kurima no guhingura. Hariho baravuga naho ngo hariho resistance kubera namwe muyakotesha abadeje. Nibo nahaye iki kibazo cyo kuraba aya matongo y'amapepe ya leta. Uzokwanga ashaka avuga ati sindabyumva, nawe nyine atanga imihoho kuko hariho abandi bashobora kubikora, kuko batubwiye bati umunwa w'umwe n'igihugu wose utegerezwa gufungura, mugabo turondera umusesekara kugira ngo ku mufuko wiwe hinjire ikintu. Ikintu coroshe, ariko ndabaremesha ko tumaze kugera kure. Aha ndiko ndababwira amaprincipe mashasha baduhaye. Donc hategerezwa kuba mu ntara umurima w'akarorero utari munsi y'hegitari 10. Hamwe umuntu wese aje gutembera mu gihugu, intara turimo dushobora kumubwira tuti genda urabe iyi saison, yaba saison C, haba muri saison A, haba muri saison B, hategerezwa kuba hariho ibintu kiratiro. Hace haba, aha ndiko ndabwira DGE, hace haba mu ntara ibibanza by'iyororero. Inka twasanze atari benshi bazobishobora, mugabo ku ngurube ntihazobure mu ntara ikibanza muzotora. Aha ndiko ndabwira DGE n'ingabo ziwe n'abaveterineri. Ingurube zitari munsi y'ibihumbi 2. Utabishobora baratanga imihoho. Aba Mumbai cyo baravuga tubimaze kwa mezi imbere meme y'uko mbarokondwe iki twari twamaze kucegamika. Mwumvise nivyo abananira tuzokwimanukira kubikora. Donc je répète, ingurube mu ntara turondere iyororero ry'akarorero cy'ingurube ritari munsi y'ibihumbi 2. Inkoko naho nyene ibiburi 1,000. Hamwe tuje mu ntara umuntu atarinda gushakisha ngo inka ziri kwanaka, inkoko ziri kwanaka, ingurube ziri kwanaka. Twaramaze kubitegura, bazoce babwiza. Utabyumva cyo gituma ndiko ndabwira ni impinduka. Utabyumva ntituzomuhata, hariho abashaka kubikora. Aha rero naho nyene simvuze ko ari mwebwe gusa muzobikora. Hashobora kuba abagwiza tunga, hashobora kuba aba jeune chômeur. Mwarumvise ko hariho ibanki y'aba mwarumvise yuko hariho imiliyaridi 200 zacakuwe ku mahera ya Obel bakazishira muri ibyo.
nimuze kuvuga ngo nimubafashe kugira iyo migambi nta kindi mubereyeho mutabishoboye numvise muciye mugira amakenga uweze navuze ni umuntu wese wo muri kino gisata uri umuveterineri niwerekane n'inkoko zitanu woroye niwerekane n'ingurube cyangwa inka ibyo twatanze sinzi ko bababwiye twatanze amezi 6 umugoronome ntidukeneye kuza kwigisha abantu kurima nawe ataryo uri kurerekana twasabye amezi 6 sinzi ko mukivyibuka aha natwebwe duhindura ingendo ntiwirirwe gusa ufise agakone n'inkofero ngo uriko ngo ngurabwira bene gihugu ngene barima kumbe nawe nta na ari ufise bateye babwiye nibaza ko arakanya keza n'amezi 6 dutanga akazi kabisa ivyo turavyemeranije turiko turavugira imima karorero mvuga aba BPAye nta nduru zavuze mugabo tuvuza aborozi mace muvuze induru harimo akantu donc aha tuzobigira n'amezi 6 kwerekana mu ntara umurima w'akarorero utari munsi y'hegitari 10 ubworozi bw'ingurube utari munsi y'ibihumbi 2 mu ntara ikigo mufashe abajene mufashe abaprive cyangwa muje hamwe inkoko tube tuzi ko hariho aho dusanga mu ntara hari muce mutuma muhitumira muje kuhagira encadrement mugabo umuntu wese aje mu ntara ibyo bintu azobibone hariho amasantre communal d'agriculture d'élevage ugomba gushira mu ikomine bazotubwira bene gihugu ahantu hagati na hagati mu ikomine twashira inzu irimo agronome communal irimo agronome irimo umuveterineri irimo umufarmasi agaca umucoordinateur w'abantu so birimo na sare yo kwakiriramo abantu n'abantu bazosubira gutama rero niho muzokwama mutonda mu bushikiranganje turiko turarondera abadufasha kugira ngo ibyo bigo byubakwe mugabo turamaze kwihangiro nibaza ko uburyo buriho mu bushikiranganje tuzotangura kubaka 4 turiko turaraba recruter tubaze ko mu mwaka ayo mazu azowatanguye kuboneka mu makomine niho muzotonda kandi muzatonda umwanya mutoya muca mugenda rero mu bene gihugu ni hamwe twavuga ko agiye kuba encadrement igiye guhinduka nkuko natwebwe ngaha tuje Gitega tuzokorera mu biro kenshi ava midi après midi tuzatuma n'igihugu murumva ntitubatuma cyo rudakora aronshatse kuvuga bamwe batonda bataha mu miji bazotonde ahazoba hari umwene gihugu araba batonze atanga raporo kandi hazoba hari n'ibitabo mu makoperative muzoza muraza gusinyamo mwerekana yuko mwaciye kuri uwo mutumba ibijanye na environnement bizobazwa ababicejwe murazi ko kubungabunga ibidukikije hariho ikintu ca rugwazuma we Burundi urambaye bakadusaba yuko imigano
shira imbere cyane kuko mu myaka 3 dushaka ko Burundi exporta imigano. Hariho ibi bintu byo kucukura l'exploitation des ressources naturelles de manière anarchique. Hariho n'ikintu ca gestion des déchets, hanyuma no gutunganya neza inkengera z'ikiyaga Tanganyika. Ibipapuro n'amayitide bakaba badusabye kubanza kubihagarika kugira ngo tubanze twerekane ibyo twabonye, hanyuma leta ibiduheko. Tuzohurana cyane ku bijanye n'ama-ONG n'imikobeko n'ibikorwa byo gutunganya ikawa. Tuzokorana na Ministeri ya Interieur hamwe na Ministeri ya Relations Extérieures, Muzikwarimo Phonique. Ico batubwiye ubu tugiye kuraba neza aba bantu bazi bavuga ngo bazanye amahera i Burundi, tugasanga 20% y'ayo mahera niyo ari Burundi, 80% agaca asubira iwabo mu bundi buryo. Turabasabye mwebwe muri kuri tere ibintu nibyabacika tukabimenya, muzaba muri ko muraduhemukira, ariko tuzabibafashamo. Murazi ko tugira amahirwe, amatongo yaba ya ruguru, amatongo yo mu gisagara n'amatongo mu gisagara bito bito aratwegukira kugira ngo tuyatunganye, tuyakoreshe, tu décide si la vocation et l'affectation de cette terre. Rimwe navuga rero mumve ko twagukiwe. Ibi bizoraba abantu bose tugiye gukoordona. Wahumenga hari ibisata byigenga, ndavuga nka za Izabu, za ONSS, za OTB, za ODK, za SRDI, za Kojerko, za Senteya. Izi zose tugiye ubu kubikordona neza, tumenye ibikorerwayo, hanyuma tumenye ibyo dukosora. Iyo ni impinyanyiro ubushikiranganje mu bijanye no guhindura ingendo. Isiya tumubona idufitiye akamaro kanini, nayikene bagenzi ko toyigirira neza mu kuyibungabungana n'ivyayo.